Turongeye kubaramutsa ubugira kandi tunezerwa no kuntu Imana yatwongeye uno munsi wo kubana namwe muri kano kanya keza. Imana irushirize gushirwa hejuru ubugira kandi, Imana igenda ituzigama, Imana igenda itugirira neza, Imana igenda itwitaho, Imana igenda itugwanirira intambara zitandukanye. Ni Imana ikwiye amashimwe n'icubahiro, ni Imana ikwiye guhimbazwa, ni Imana ikwiye gutazirwa. Aho uri hose wame wibuka kuyishima no kuyihesha icubahiro. Turabaramukije ubugira kandi ku mazina nitwa Niyorugira Gedeon uw'Imana yagiriye ubuntu. Rero nje hano imbere zanyu kugira ngo tube turaganira ivyiza vy'Imana. Ni Imana igenda ikugwanirira. Rero uno munsi ino saha na kano kanya tuje kuremeshanya. Turemeshanye ijambo rivuga riti kutiganyira. Hariho ibintu vyinshi wobona vyoza biguca intege bikagutera kwiganyira, ukabona ati jewe ntaco maze, ibi bintu mbibasha ntacyo nzovamwo. Ariko ijambo ry'uno munsi niryo kutiganyira. Ivyo urimwo vyose, aho uca hose, umenye ijambo ry'uno munsi ko ari kutiganyira. Ntiwiganyire, Imana ishoboye vyose. Kutiganyira ni ikintu gikomeye cyane. Urashobora kuba mwirinde ukavuga uti jewe ibi bintu ntabwo nzovamwo. Ariko ijambo ry'uno munsi ritubwira ati ntitwiganyire, kuko ibizotubako byose Imana irabizi. Ivyakubayeko n'ibitarakubako byose Imana irabizi. Rero ntiwiganyire. Kutiganyira niyo jambo tugomba dusangire muri kano kanya. Tugomba tubanze dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 6 duhere ku no murongo wa 31 kugera ku murongo wa 34. Aho uri hose nawe wumve utokwiganyira. Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 6 no murongo wa 31 uratubwira uti: nuko ntimukiganyire ngo tuzorya iki, canke tuzonwa iki, canke tuzokwambara iki, kuko ivyo vyose abanyamahanga ari vyo bitwararika. Ariko so wo mw'ijuru arazi ko ivyo vyose mubikenye. Mwumvise ati ntimukwiye kwiganyira, kuko so wo mw'ijuru wewe arazi ko ivyo vyose mubikeneye, kandi mubikeneye. Ibi byose uba ubona ari imitwaro kuri wewe, Imana irazi ko ubikeneye. Ntiwiganyire, ariko uyisabe, uyisenge, uyereke ivyo ukeneye gusa, kuko yo irabizi, irazi ivyo ukenye n'ivyo ukeneye. Uyereke gusa, nishoboye byose kandi nishoboye kubiguha. Ntiwiganyire rero, wirinde kwiganyira. Nimba ino video igushikiriye, ntiwiganyire, ariko ivyo ukeneye byose uvyereke Imana mu gusenga no mu kwinginga, kandi bifatanyije no gukenguruka, wikengurukira. Yego, umurongo wa 32 bavuga uti: kuko ivyo byose abanyamahanga ari vyo bitwararika, ariko so wo mw'ijuru arazi ko ivyo byose mubikena. Murongo 33: ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho ivyo byose muzovyongerwa. Ati ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, ibindi byose bizoza nk'inyongera. Kera nahora mbona bagiye gusuma ifu, abantu akagupimira, bapima ku masorori. Abaciye ruguru bo barabizi, canke abaruguru barabizi, iminzane ntiyari bwaze. Yaragupimira kw'isorori, gapima, akaca wumva ati inyongera hari igihe yatora utuntu agaca
ntugaya, wowe urashima. Ibindi byose Imana izobiduha nk'inyongera, kuko irazi ibyo dukeneye kandi irazi ibyo dukeneye. Aho uri hose wewe ikengurukire, uyisenge, uyihe icubahiro, uko bukeye uko bwije wamwishimira. Hama ibindi byose irazi ibyo ukeneye, izobiguha nk'inyongera. Sinzi ko turiko turatahurana. Ukengurukire Imana, uyisenge, uyubahe, uyihe icubahiro, kuko iragikwiye, uko bukeye uko bwije iragikwiye, kuko niyo ikuzigama, niyo ikugirira neza, niyo ikwitayeho, niyo yama ikugwanirira intambara zitandukanye. Hama ibindi byose bizoza ari nk'inyongera. Imana irushize gushirwa hejuru kugira kandi Imana ikwitayeho, Imana inyitayeho, Imana itugirira neza, uko bukeye uko bwije irushirize gushirwa hejuru ubugira kandi. Ndumva twobandanya gatoya, igo tubandanye ku murongo wa 33, oya wa 34. Ntimukiganyire ivyejo, kuko umunsi w'ejo uzoba wiganyira ivyawo. Umunsi ukwiranye n'amagorwa yawo. Sinzi ko wahumva neza, sinzi ko hatahura neza. Ntimukiganyire ivyejo, kuko umunsi w'ejo uzoba wiganyira ivyawo. Umunsi ukwiranye n'amagorwa yawo. Umva, ntukiganyire ivyejo, kuko ejo ntuzi ko uzonahashika. Ariko umuntu atanga ibintu akavuga ati ejo Mana uzompa ibi, hirya y'ejo umpa ibi, hirya y'ejo umpa ibi, umwaka uza unshikane kwibi. Nawe ntuzi ko uzonahashika. Umunsi wose ufise amagorwa yawo. Rero wewe icyo ndaguhamagarirwa ni ugushima Imana. Ibyo ucamwo byose ushime Imana, uyikengurukire, uyihimbaze, uyitazire. Ibindi byose bica biza ari nk'inyongera. Imana irushize kugira neza, Imana irushize kukwitaho, Imana irushize kukugwanirira, Imana irushirize kugutahuza, kandi irushize kuguha inkomezi, umenye ukwiye uhanga amaso ko ari Imana yakuremye. Icyubahiro kirushirize guhabwa Imana ubwira kandi. Imana igenda ituvura ingwara atanu amafaranga twatanze, ariko ubw'ubuntu bwayo ihabwa icyubahiro. Hari byinshi byaje bikurondera, byashatse kukunyikiza, ariko Imana irabikurenganya kubw'icyubahiro cyayo. Nihabwa icyubahiro, nihabwa amashimwe ubugira kandi. Hariho byinshi byaje bikuhiga, byashatse kukunyikiza, ariko Imana irakugwanirira. Icyubahiro kirushize guhabwa Imana ubugira kandi ikugwanirira. Turakengurutse, mugire ibihe byiza aho muri. Imana irushize kubazigama. Hama nawe utari bwafite subscribe, urahawe ikaze kuri ino chaîne ya YouTube ubugira kandi. Twibagira kubibamenyesha yuko ari chaîne izokwama icako ibintu binahaza Imana, kandi idusunikiramo intege kubaha Imana, cyangwa kwikengurukira, cyangwa kwibuka ikigeni dukorera ku munsi ku munsi. Rero utari bwafite subscribe, urahawe ikaze, cyangwa bigukundiye kurungikira abandi parataje, ubikore. Utabishoboye naho ukora ibyo ushoboye. Yego. Hama kubifuza kugira icyo batubwiye naho turabaha nimero zacu, kuko twe ntitwinyegeza. Oya, ntitwinyegeza. Inimero z'iwacu ni 69 20 28 69 69 20 28 28, cyangwa 68 30 65 33 68 33 68 65 33. Izo zose murashobora gukoresha WhatsApp cyangwa appel isanzwe. Imana ibahezagire. Ufise icyo tubwira naho wandika muri commentaire, turabibona kuko turazisoma, zose turazisoma. Yego, Imana ishize kugira neza. Mwari kumwe na Gedeon Niyorugira, abakunda kandi abubaha. Imana irushirize nawe kuguhezagira, kandi Imana ishirize kugururira
ivyari vyugaranye vyuguruke, nawe ubibone utangure kubibamwo. Imana iguhezagire, ikugirire neza, mugire ibihe vyiza.